andavuga umurundi RABIN niko bavuga ko yoba yarishwe ariko mu bantu ba mbere batanguye kumusabira ikibi CIMAMANDA Moses tuvuge bino bintu ko wowe bibona gute urazi ikintu kimwe Liam promoter ndakubwira ikintu kimwe si CIMAMANDA si ba Pacifique si ba Nyandwi si ba Rosetta sabo ba RABIN si banda n'abandi bose bakora bikora nta rukundo na rumwe rurimo nta ciza na kimwe bosabiranira hajya bavuga ati we bikore uzokidwawe yama imisi yose ariko arakuvuga ko cyane girante wewe ubonye iyo yakuvuze ko vyakira guta kuvuze ko ibintu mu bisanzwe wewe bitakuriko mutse mudukurikirana muri kumande zene zese turabaye mwana musana mwiriwe biravana umwe wese naho aherere so mane mizira mu promote bando camera turakora subscribe black share comment nubikora kugira ngo ibintu bibaranye bigenda neza cyane today is another day another blessing another beautiful day nibaze ko umeze neza twaje twamugarukanye uwiteka link Aklen Aro niyo mazina y'abavyeyi uwiteka link Aklen Aro ni kariko Aro ni riri uwiteka link Aklen niyo mazina y'abavyeyi ukwamamara ukumenyekana cyane kumuha link Aklen Aro nayandi mwagiye muramenya gwamenye umusumeno maso yenyana niwe dufise uno munsi niwe tugomba tubakorera ikiganiro ciza cyane reka tumwakire mu bwami bwiwe agenda baramutsa so ndabaramukije cyane nkuko yabivuze ya ndondoye bavuga ko ndondora ya ndondo yavuze amazina yanje nibaze yuko batari bayazi bayumviyeho twangira tuvuga ati sit ndabaramukije cyane ko ndabakumbuye kabisa ariko imbere ya byose nkuko byama n'umugenzo tubanza guca agafaranga muri unaskoki bishasha ni gute ya ni umutahe wawe wa 12000 Asha nukuri kw'Imana ntiwidoga kuko twifuze yuko ikibonobono kiba igitega ndaruka amazi kabisa ya nivyo twifuza niyo mbono kazoza rero turayifuza yuko murazi ibiva mwitwenda kubidondagura kandi amavuta sabuni ibiki sinzi ni byinshi so welcome murazi yuko tunongera kandi ndababwira ati amavuta y'ikibonobono rizamina umuti kabisa muri kibonobone rero bahamagarira abarundi bose umurundi abishoboye kuri igiterwa cy'ikibonobone umurundi abishoboye my friend nkimo kino giterwa nimo kinegrije kubera ko ni igiterwa kigiye kuzana amahera y'amadovize mu Burundi na cyane dusimbira kumugwa building company nabonye wana bishize ahabona nabishize ahabona Uganda gwanje ngiye tugiye gukora ni uruganda ngiye gukora antwa gwatanguye gwatanguye kururansa ego so abifuza ibikorwa byose twaba dukorera muri iwacu boza parce que ni ibintu abantu benshi nasanze bakenera ariko ahanini bitagira kuvuga ati basi ati iyi ni timu yagiye hamwe basi dufate nka association sibyo kuko usanga umwe akora ku giti ciwe uwundi agakora ku giti ciwe rero ukaca usanga tugiye hamwe usanga twe turungurana ubumenyi kabisa rero kumugwa building company ushobora kudushikana kubona kazoza ego kandi byihuse cyane gose bariko ravuga kuri umukobwa aciye ubwenge cyane iyo umvise message wowe utahura gute Boyo message iraryoshe kuko nta muntu umwe itoryohera kandi entre temps ku bikorwa nkora canke ku kuntu je nsatira nanje ubwanje ndiyizi antwa nta bwenge mbutse urazi kuri njarahuko hego hari abantu bagutuka batazi uriwe abantu batazi ni Uganda abanuka nivyo duhora tuvuga nivyo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko yamarika aravuga ugutuka ntago bavuga gute ugutuka nagutorera kabisa ugutuka nagutorera rero uri karagutuka ahubwo byazamwe umusaruro ibyo bitutsi bakora gutuka kabisa cyane ubereke yuko namba bavuze kudashoboye ushoboye ubigaragaze bacha basigara baravuga ati mbega ujye ni naka twako turavuga umva nabo baje muri question
rero usize umuntu muri question mu kintu kanaka yarazi yuko ashaka gucafuza ku ico kintu akaca sanga uriko rakivyaza umusaruro ariyumvira ati mbe mana nakosheje iki kabisa kandi ngaho vuba ushobora gutanga akazi ugasanga n'abagututse urabahayemo akazi rega ntumenye ivy'Imana ikoze n'ubu nabo maze kurangira en tout cas sinzi en tout cas harimo abantu jewe rero ingene meze sinzi gufata umuntu nabi n'amakosa mu bisanzwe utazi ejo hiwe canke ivyo akora canke ngo mwohurira muri bureau kanaka niyo mpamvu nejo bundi umuntu umubahe ukwari kabisa ya reka twinjire bwaro nyezi naro twongera dusaba abantu badukurikirana ngaha uri mu diaspora uje mu Burundi ukifuza kubaka inzu yawe nta kibazo kabisa twe dukora ibintu biri mu harakanimero kari ngaho umunsi kaguma kirenganira ucuka kurako vraiment mu kuturonka biba vyihuse gose nataje no kwitaba ari uwundi nibaza yuko ataco vya bitwaye ni turumye kabisa ya tugende kuri CIMAMANDA Chimamanda Moses abandanya aha ishusho mbi Burundi ibintu vyera abigira ivyirabura wewe CIMAMANDA kuri wewe umubona nk'umuntu nyabaki ku Burundi premier major CIMAMANDA ndamubona nk'umukeha bwenge ubisanzwe ikintu narahiye naravuze ati yuko je ntazisubira gukora ku kiganiro ca CIMAMANDA Moses ndamuvugako kwa ko nasanze erega hajya iyo umusazi ariko aratamba uramureka abo ukamuvugiriza n'ingoma sivyo kugira ngo atambe aryohera abantu sivyo kuko jewe nasanze iyi si ntabeza bobo kwamaho bonyene hategeza kubaho nababi sivyo rero abo babi barigaragaza kubera iki twebwe gusenga tubishira imbere usanga twebwe tuma duhezagirwa rero ko usanga babasazi bamenyere kuvuga ibitaroranye canke gucafuza igihugu canke kuvuga ibintu sinzi biri bizarre rero ko usanga bobo asha imivumo igumira imivumo rero nta niterambere abo bigera baronka rero niyo mpamvu jewe kugira ngo nicare mvuga ati je CIMAMANDA Moses nsubire ndamuvugeko nuko kumana byabaye ibiharuro birebire ya ubushize nabonye avuga ko wewe na Simbizi mugwaye umugera Simbizi akwandije umugera yama imisi yose ariko arakuvuga ko cyane girane wewe ubonye yewe yakuvuze ko vyakira guta kuvuze ko ibintu mu bisanzwe wewe bitakuriko urazi DM promoter abantu twese dukurikiranwa n'abatandukanye hari gihe yoba jewe mfise abarundi benshi bankurikirana ugasanga mfise abanyamahanga bakeye sivyo CIMAMANDA amvuze ko ibijya arampostinze ugasanga kurikiranwa n'abanyamahanga bari kumwe hariya canke abarundi benshi sivyo ukaca usanga CIMAMANDA Moses ahubwo akabazi yuko ari karancafuze ari wari karicafuze sivyo yaravuze amajambo menshi yuko tuwabwira baravuze ibintu byinshi mugabo baje hariho ikintu umuntu ashaka kuvuga ukaca wiyumvira none uyu kugira avuga iki inye yiravye erega hajya basha umutindaroti cakora sivyo kandi bavuga sinzi umugano ukuntu bawuvuga ariko ngira ndababwira ikintu kimwe CIMAMANDA Moses nakomeye haba mu mutwe haba mu mubiri haba hehe nta kintu na kimwe kuko ujya mugabo n'umucafu wa mbere kwino sinzima namba muzi yuko hari aba la fopasi n'umucafu vraiment gute CIMAMANDA Moses umugabo yubatse n'umucafu gute n'umucafu gute none hanze burya boga kangahe benshi boga kangahe reka ndaguha inkuru yavuze ngo hariyo posta wanyu ngo Simbizi ngo ntiyoga ngo yavuze gatoga Simbizi bashangirwe ko jewe ndabivuga ibi bintu Simbizi turakorana turamana Simbizi nta na deodora yisiga burya umuntu atoga nubu mwumva odeur sivyo bugenda kubwira ikintu kimi umutindi niyo mpamvu mvuga ati yuko arotica akora CIMAMANDA Moses ni watoga CIMAMANDA Moses afise kabira z'abanyarwanda mbe urazi hajya ko abanyarwanda benshi batoga amazi yo mu Rwanda hari ukuntu uyoze aca gucafuza ku mubiri ego agukobora ku mubiri basi urisi ego ivyo muze mubibaza babayeyo canke abariyo ntabyo narinze ivyo rero ntabyo ntebako cane kuko sindi ku bintu by'abanyarwanda ariko ngira mvuge ku mugabo nuwabo
sibyo mvuge ko Chimamanda Moses ntitukimuharura mu Barundi tumuharura mu Banyarwanda parce que nuwabo sibyo na mentalite ni z'Abanyarwanda na caractère ni zabo sibyo rero ngira ndababwira iki kintu Chimamanda Moses ushaka wo kwitonda antuka uranzi bihagije hama ushaka ko tuja kuri televiziyo kuvuga Urazi ko twakwashene kandi utoshobora kuvuga yuko je wonsinda atire ntamugira urwaye jewe linka bagukunda ngabagukurikirana jewe linka Uwiteka Arlene umukobwa wa Dismas na Josiane je ntamugira ngwaye muzobaza ko ababivuga kugira gucafuza bien sûr rero kandi ikindi naco niyo mpamvu navuze ati jewe nukuyi umudamu wa mbere anyatura ni Angeline ambabare ko ndamuze mwitsinda ni mawe première dame ego aranyuziza vraiment ndamurabira ko ibintu byinshi parce que ni wa mudamu uzosanga bariko baravuga uko bashatse ariko ukaca usanga ivyo yakora muvuga ko ariko bizaza umusaruro natwe nk'abapatriote twaje dukora akazi kacu tujejwe sivyo kuko ujyana umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu arabenspira bien sûr rero natwe ifo ko tumurabirako siko ndi mu bantu ba mbere bamurabirako antuka namwe murabibona yes ibintu byose bagerageje kunyita amazina bagerageje kuntuka nagerageje kubivyazamo umusaruro ndanayitirira twarabonye ryari uvuga none pardon gatano n'ubageze yaho basigaye bavuga ngo je ngo ngwaye umugera barabonye kamazira atasha kubwiye ubu rero bagira baduke ku ngwara so reka rero tuze tugire publicité abagwaye umugera bose muze turabe uko musa burya umugwaye wo mugera ntibiba vyanditse mu gahanga sha ushobora no kumubona kandi wosanga uko bafite fraîcheur ndashobora no kubona kandi wosanga n'abawugwaye niyo mpamvu nakubwiye ati umutindaro tukira tukiraho nyene misi yahera narabonye upostinga uvuga ko Chimamanda yagize yoba yarapangiye umukobwa inzu iri n'umukizwa bica birangira umukobwa muteye indobo ari naho byavuye ukwanka igihugu ibyo bintu nivyo Liam promote ibintu nivyo kuko Chimamanda Moses nta muntu yakundana yigana umusazi icambere na mbere je narababwiye Chimamanda Moses naho yakundana n'abakobwa kandi arafite umugore kandi ntibisigura yuko areka kuresha aguma aresha Chimamanda bahajya mwe Chimamanda mu muzi gute muze munyegere mu mumbazi sivyo Chimamanda araresha nareshe ngira ntaraba nabo yurira bose mugabo ntabikora kwa kundi ngo nuko baba bari kumwe abikora kujya kuntu abikora ku ma video abikora ego abitwaye tuzi Chimamanda abikora ku ma video uramukurira kagukurira mukabikora ku ma video mugatelefonana apere video rero niyo mpamvu ndakubwiye ati Liam promoter ibya Chimamanda dushatse kubivuga twese twabishira habona rero ashaka yo kwitonda akagendana umurindi muto kuko ntazi uwo bari karurura mu gahanga nagerageje kenshi kwirinda kumuza ndamuvugisha ariko wewe aranyereka yuko yenda na weza je bushe ntangoye kuvuga nta wumpoze nazararaba Duherutse kubona Chimamanda Moses asa n'umuntu ariko novuga arafata nabi cyangwa aravuga nabi abantu basangiye urugamba andavuga umurundi RABIN biko bavuga ko yoba yarishwe ariko mu bantu ba mbere batanguye kumusabira ikibi Chimamanda Moses tuvuge bino bintu ko ubibona gute urazi ikintu kimwe Liam promoter ndakubwira ikintu kimwe si Chimamanda si ba Pacifique si banyandwi si barozeta sabo barabe si banda n'abandi bose bako barabikora nta rukundo na rumwe rurimo nta ciza na kimwe bosabiranira hajye bavuga ati we bikore uzokidugwawe uzatambuga wawe hajya nta numwe ashobora gusova uwundi kuko wihenze ukavuga nawe ubwiye sibyo kandi rero ikindi naco nubone banagabanije n'umurindi kijya cababereye icigwa sivyo mbega bariyumvira sivyo mbega ko yarinze akugwa mu Rwanda ngo baramunyuruje sivyo mbega twebwe wayi batodushikako
ico kintu baraciyumviriye erega barakuze ariko baravuga ko yoba nyurujwe no guhanda nyene nivyo ndiko ndakubwira gwamuhimvye nivyo ndiko ndakubwira none bo bakorera ndi bakorera ndi bavugira ndi tuvuga ko na Chimamanda bazomwihinduka yo ujya we n'ubwanwa nk'agasugura umana umutwe baze bawuntize ndawukina kadenesi kuko uzi impamvu je nta kibi ndamusabiye ariko amajambo nawe yavuze ku wundi yumve ko ari ikintu kibabaje kabisa uzi ko ari abantu benshi biyumvira eske aba bantu bameze gute bateye gute nta murundi afise ubwo bwoko nk'ubwo bwo gusabira uwundi ibintu nk'ivyo sivyo yavuze ko yoba ari anakurana n'igihugu cacu c'u Burundi ni perezida y'u Burundi inde